uyu mukobwa yakora ahantu baranguza bakanadandaza inyama. Umunsi umwe ahejeje akazi kiwe agenda mu cumba gikanye cyane twogereranya nka frigo bakanyishirizamo inyama, ajayo agiye kuraba ko ibintu byose bimeze neza. Muri ako kanya umuryango ucuriyugara, yisanga afungiye indani muri ya nzu ikanye, kandi atanabona umuntu n'umwe hafi ngo amufashe amwugururire. Arakoma induru, aradodora cyane, akoresha ingufu ziwe zose uko ashoboye, bibi by'ubusa. Abakozi hafi ya bose bari bamaze kwitahira, kandi nk'ibisanzwe biragoye kumva ibivugira imbere muri frigo canke inzu ikanyisha ibintu utarimwe imbere. Haheze nk'amasaha 5 ageze hafi yo gupfa, umuzamu waho hantu yakora abaruguruye umuryango. Mu by'ukuri yasimvye urupfu Uhoraho kuri uwo munsi. Amaze kugarura agatege, abaza wa muzamu ukuntu yaje kugurura umuryango, ibintu bitari bisanzwe mu kazi asanzwe akora. Nawe amusigurira ati, nkoze hano imyaka irenga 25. Abakozi benshi bakora hano baraza bakongera bakagenda buri munsi, ariko ni wewe wenyene muri bake bandamutsa mu gitondo bakambwira ati mwaramutse, bakongera kandi bakambwira ati musigara amahoro, Imana ikurinde, buri mugoroba iyo batashe. Benshi bamfata nkaho ntaboneka, nkaho ntari umuntu. Uno munsi uje ku kazi nk'ibisanzwe, wandamukije nk'uko usanzwe ubikora, ariko ku mugoroba hageze gutaha nagize amakenga kubera ko sinigeze ndakumva unsezera. Umbwira ati bayi, nahejo mu gatondo. Naciye mpitamo kuza kuraba hose, suzume neza ndabe ko ataco wabaye. Naje mu by'ukuri ndondera iyo mwaramutse na bayi uhora umbwira buri munsi, kubera ko binyibutsa ko nanje ndi umuntu nk'abandi. Kuba rero ntumvise usezera uyu munsi, namenye ko hari cabaye kidasanzwe. Niyo mpamvu nahiko ndarondera hose ndaguhiga. Ntukiyumve ngo wiyemere witerere hejuru. Ukwiriye guca bugufi, ugakunda, ukanubaha abo bose uhora ubona hafi yawe. Gerageza kugira akantu ukora naho koba gato kuri abo bantu uhora ugongana nabo, haba mu kayira bya buri munsi. Ugerageze mwiyumvanemwo, bumve ko hari ico bamariye, nawe wumve ko hari ico bakumariye, kubera ko ntawumenya aho bwira ageze, kandi ntawuzi ico kazoza kamubikiye canke kamuzaniye. Ndagushimira ko wabanye nanje, jewe nari gusenga Derike. Wibuke ukore subscribe nimba utari bwabikore. Imana Data wa twese Uhoraho ahorane nawe.